bashaka gukora ibirato turabaha information mu bukozi bw'ibirato. Hari abasanga bashaka gukora ku gushona, kunka, gusudira, gufata amafoto, kurima, ibi byose amaformation arahari. Kandi ntari gusa en présentiel, urashobora kuja no kuri platform ya Paeje, icyo twise Paeje Academy, ugatora des modules ukiforma wenyine kandi na certificat ukazironka atatubaza. Dans le bijanye no bakora dans le monde actuel, le e-learning turayikoresha no muri Paeje kugira ngo ushobore guha amahirwe abajene batashoboye kuronka umuntu wo kuza kugira bagire inzira. Abajene rero bashoboye kumva l'importance ya formation. Bacha baja muri departement ya kabiri. Departement ya kabiri ijanye no gutanga amafinansi. Amafinansima dutanga n'amafinansima ashobora kuva ku miliyoni 1 gushika miliyoni 100 z'amarundi. Kandi abajene baronka bakazosubiza atanyungu. Ku mazina yanje nitwa Eliane Nindora, nkaba injemva muri Amerika, Kentucky, Louisville, nkaba naje nifatikanyije n'aba mubona hano. Kuko ubwayibwo n'abavyeyi urukundo badukunda byaraduhinduye cyane. They taught us many good ways to live our lives. Ibintu ariko arakora mu kwaruka biriko birahesha isura nziza igihugu. Ndoza ko muza murakurikirana amaradiyo, murakurikirana ama YouTube, muze murabikorwa akora, kandi nanje ndamukesha kuko nejo ubundi yararoshise agashimwe. Yaza byaciye ku maradiyo twese twarabyumvise abari baje kuri sade, kandi tumutera n'intege ko yubandanya kuko ni umugabo abushyitsi. Rero namwe kwaruka muze murafatira ingendo kuri aba baba bariko baratanga akarorero keza kugira rya jambo rize ribavugweko. Katwebwe nko mu bushikiranganje butandukanye icyo muba mukeneye. My name is Jessica Mazambo. Nitwa Jessica Mazambo. I'm 15 years old. Nkaba mfise imyaka 15. And I'm proudly a Burundian. Nkaba nishimiye kuba n'umurundikazi. I grew up in Australia. Nakuriye muri Australia. Mukaba muri ngano ku izina ry'ubundi bushikanganje bwari bwatumiwe kandi ibyo gwaruka n'abakenyezi biri mu byo baraba. Umupfasoni murongoye rino shira hamwe, mukaba uri serukira imbere y'amategeko, mushinga nahe murongoye ikigo Paeje, namwe umupfasoni mingayi iruhande yacu. Mwebwe mwese waruka mwatumiwe kandi burya mugiye kuraba ni mwebwe mwabidutumiyemo ibi bikorwa. Bashinga nahe bapfasoni mwese, umwe wese mu cubahiro yatewe n'Imana, nitugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, iterambere hano mu gihugu cyacu. Ku izina ry'umukuru w'igisagara cya Bujumbura atashoboye gushika hano kuri uno munsi kubera amabanga yandi y'igihugu, no ku izina ryanje nyene riniteka yo kubaha ikaze mwese, cyane cyane mwebwe umurongo rishira hamwe mwipfuje gukoranya urugwaruka. Namwe wenyene gwaruka rero kwino nama cyane cyane yatunganijwe kuganya kuba mwishikiye mu gihugu cyacu arico cyanyu c'amavukiro, mukitabira ino nama bitwereka urukundo mubitiye igihugu cyacu arico gihugu cyanyu, igihugu ciza c'u Burundi, no kumva ko mufise inyota yo guterera mu iterambere ryacu. Ndashimiye bivuye ku mutima abagize iciyumviro
cyo gutegura iyi nama ihuza urwaruka rungana gutya kose rw'imihingo itandukanye kugira ngo baganire ku ruhara rwabo mu kuzana impinduka no guteza imbere igihugu cyacu. Bashinga nahe bapfasoni namwe rwaruka mukoraniye ngaha, iyi nama yatunganijwe ku civugo kivuga kiti urwaruka inkingi y'impinduka n'iterambere mu gihugu cyacu. Aha ntituba tuvuga amajambo gusa, tuba twibutsa ko kugira urwaruka rugire icyo ruterereye mu iterambere ry'igihugu ni ngombwa ko ruhinduka mu byiyumviro, mu ngendo, mu mico n'ingene rubona icyo hinduka mu gihugu. Nicyo gituma mwebwe mwese rwaruka, bana bacu, bene wacu, mufise inguvu n'ubukerebuzi, mukaba mufise umwizero wa kazoza k'igihugu. Uburundi burabakeneye kuko iterambere rishoboka mu gihe urwaruka rwitaho ibibazo bihari, narwo rukagira icyo ruterereye mu kubitorera umuti kandi rukerekana ubudasa mu bikorwa. Burundi ntibwoshika kuri yamo n'akazoza y'igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060 mutabigizemwo uruhara. Ico tubasaba nk'abavyeyi nuko mwokwitaho ivyirwa no kurondera ubumenyi, mugendere akaranga mutima, guharanira umubano mwiza, kubaha amategeko y'igihugu n'indongozi, kwifatanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere rusange, gutanga ivyiyumviro bishasha bijanye n'ibihe mu iterambere, gushinga imigambi ibateza imbere. Ku rwego rw'igisagara cya Bujumbura turashima uburyo urwaruka ruriko rurerekana ko rushoboye mu gushigikira iterambere. Nkaba mboneyeho akaryo ko kubatera intege, mutere muja imbere, impano Imana yabahaye muzikoreshe mu bibubaka bikubaka n'igihugu cyabibarutse. Bashinga naye bapfasoni n'amagwaruka, mu bijanye n'inama tubasaba gukurikirana n'ubwitonzi iyi minsi ibiri muzomara hano muri kino kigo, ize ibabere ngirakamaro. Imbere yo kurangiza rino jambo, nagira nshimire bivuye ku mutima uburongozi bw'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi kuri iyi ntererano mutanze mu kubaka urwaruka ngirakamaro ku gihugu cyacu. Ndabakengurukiye no ku yindi migambi muriko murashira mu ngiro, murakagira ibyo mutanga n'ibyo musigarana. Dusubiye kandi kubashimira kuko hano hakoraniye urwaruka kuva mu mihingo itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Burundi, ariko mwashimiye gutunganiriza bino bikorwa hano mu gisagara cya Bujumbura. Sigihamana murabizi igituma, kandi Imana izobibahezagirire kuko no mu yindi miji naho nyene hari amahoro, ariko mwahisemo ko bibera ngaha i Bujumbura. Nagira rero ndabipfurize kururanirwa mwese umwanya muza kumara ngaha, umutekano urahari. Nkuko presidente yari yabivuze ati baba batubaza igituma turiko turakorera ngaha, eka ntabiba ko mwaje tubizi, ni hamwe nyene gusa atarubanza rubura ijambo. Murabe ikaze, mugonora kigwe, muyage mushira hamwe na cyane cyane urwaruka rwacu. Ivyo muyagira ngaha
rwaruka ari abakobwa ari abahungu ibyo muyagira ngaha muje kubishyira mu ngiro kugira ngo twiteze imbere nk'uko mwabyumvise. Hariho akajambo ntigira ndeka kuvuga iyo ndi kumwe n'urwaruka. Rwaruka twebwe dukuze, hari abavuga muri mwebwe ngo nitwe twabiciye igihugu, ngo nitwe twagize ibitari byo. James imyaka 58, muri mwebwe arafite imyaka 20. Mbona kazoza yo mu 2040 2060 uyu afite 20, azoba afite 40, azoba afite 60. Jewe ni ngombwa nizera ko nzoba kandi noneho n'ibyo nzoba narigiriye. Muzorabe mwebwe rwaruka ico gihe muri 2040 muzorabe abazoba babavutse ko namwe bazoze barababwira nkuko namwe mutubwira, bavuga ati mwatwubaka igihugu nabi bagitatanije, kandi yene cyubahiro rero babwiye imbere y'igihe hariho imyaka 40. Ico gihe muzovuge muti hari umutama yigeze kutubwira hariya muri King's Conference ati haraheze imyaka 40, atubwira ati murazoraba neza. Ico gihe rero igihugu kizoshima nk'igihe muzoba mwagiteje imbere ari umwakaka kurusha kuno munsi. Natwe ariyo tuzoba turi nkumbure tuzoshima ko natwe turafise abana mungana bazoba nkumbure bakurikije ibyo namwe uzoba bakurikije. Mu kurangiza rero nagira nsubire ndabaha ikaze, hanyuma ndabifurize ibikorwa byiza, nimugira amahoro, Imana ibahezagire. Bamaze gutanga uruhusha rw'ibikorwa ababicejwe mu ntwaro. Je rero ndi ngaha nk'umwe mu batumiwe mu bushikiranganji butandukanye bari batumiye, ariko murabizi kubera ibikorwa bitandukanye hari abatashoboye gushika, ariko murabizi ko leta abari imwe, umwe araseruka kandi nta ngorane biba bihari ko nandi baba bari mu bikorwa, kuko mwe muri ngani ko hari n'ibindi bikorwa biriko birabera ahantu hatandukanye. Cambere rero kwari kugira amanza nshimire ishirahamwe kw'iki ciyumviro ciza cane bagize co kwegeranya urwaruka kugira barubwire bagwereke intumbero. Wese musanzwe mubizi turafise imbonoka zoza 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Nkuko wantanguriye yabivuze, iryo jambo yavuze rivugwa cyane mu Burundi yuko twebwe dukuze ariko twoba dushobora kuba twarononye igihugu, ariko ubu nakaryo keza rero biciye mu nyigisho mu mashirahamwe kugira bimwe byashikira bari imbere yanyu, abavyeyi banyu, abasokuru banyu, mwebwe ntibize bibashikire. Kuko iryo jambo mvuga ko ritaryoshe umuntu ariko araribwirwa, kandi twifuza yuko mwebwe rwaruka ko mugize Imana mugatangura gutegurwa kare, iryo jambo bazobakomoka ko bazowumviriza ntibaze bari bavuge ko. Uyu munsi reka bakaryo keza ko gukurikirana neza muri iminsi 2 ivyigwa. Nababwiye yuko bari batumiye ubushikiranganji butandukanye, hajya baba gutumiye baravye ibyo bushinzwe, kuko ibyo bushinzwe mwebwe rwaruka muba mubikeneye. Jindi wo mu gisata c'ubushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu, ingenzi n'amahinguriro. Murazi ko nyene icubahiro ahari hose avuga ati jende umujama w'urwaruka. Nibaza yuko mu minsi heze hari ikintu cabereye Gitega, ntabwo umwe muri mwebwe waragiyeyo yabonye uyu muntu yicaye ngaha. Muramwemera hano mwamuzi, uwo muri payeje muramuzi, kandi nagira ndabasabe by'ukuri mu mukomera amashi kuko ibintu ariko arakora mu rwaruka, ibintu ariko arakora mu rwaruka biriko birahesha isura nziza igihugu. Nibaza ko
ko muza murakurikirana amaradiyo murakurikirana ama YouTube muze murabikorwa akora kandi nanjye ndamukesha kuko n'ejo bundi yararose agashimwe yaza byaciye ku maradiyo twese twarabyumvise abari baje kuri sade kandi tumutera n'intege ko yubandanya kuko ni umugabo abushyitse rero ndamurwaruka muze murafatira ingendo kuri aba baba bariko baratanga akarorero keza kugira rya jambo rize ribavugweho nka twebwe nko mu bushikiranganji butandukanye icyo muba mukeneye gishobora gufasha urwaruka gishobora kubafasha guhinduka turi hajya ku bwanyu ubushikiranganji hajya ku bwanyu urwaruka ku barundi bose mukabwitura ntihagire uzagira ikibazo kandi hari inzego z'igihugu ziteza kubatunganiriza mu byo mukeneye kugira ngo muteze imbere kandi muteze imbere igihugu navuze ko ntava vuga menshi muganga nasanga ndiko ndavuga menshi nivyo mbona ko noshikiriza muri uyu mwanya kuko nkuko bakabazi bamutunganijwe ndashobora kutagumana nawe mu mwanya kugira ndabikurikirane ariko ndazi ko nzomenye ibyavuyemo kandi ibyo muziba mukeneye ku bushikiranganji iwacu kugira ngo baterere nyakubahwa urwego ishyirahamwe muzoze murashika ntacyo tutazokora kugira ishyirahamwe ryanyu kuri kurakora ikintu gikomeye ko kiba kiregeranya urwaruka bene Burundi kuko ni iciyumviro cyiza kugira igihugu cyacu gitere imbere nkaba rero nongeye gushima cyane iki cyiyumviro nsaba waserukiye Medra Pere yavuze ati mwashimye ngahe Bujumbura n'ahandi mwari kujayo kuko hari umutekano murabona ubu twinjiye guhera itariki imwe tuba tugiye mu iteko rishasha ryagabanuye intara murabizi hagira nyange ngize igisabo kwirishira hamwe uwo dufate ko mukoreye muri Bujumbura ejo canke hirya y'ejo kugira ishyirahamwe ryanyu rimenyekane kuko ndazi naho bahaje abaseruka babiri no hino usanga ari babiri kandi abo babiri bashobora kuza kwigisha abandi urundi bagwizo ntara muri zishaka zitanu ejo canke hirya y'ejo mukabona kakiri igikorwa twagendera ntagira igisabo muzoce mufata mugende mukore muri Gitega mugende muri Burunga muri Butanyerera muri Buhumuzi kugira ishinga imizi barimenye kuko muzamugize y'ambasaderi w'ishyirahamwe ry'iwanyu niba bazoza barabavugira baratana ibikorwa muri ko murakora ariko ndavyize ko murako turimbonesha kuri ziri ngaha ubu abana benshi bararaba ama YouTube bararaba televiziyo ama message hari nibaza yuko iki gikorwa bose baza kukimenya nuko rero simpate ndabarambira murakoze ndabifuza n'ibikorwa byiza baza kubibandanya kuko kandi tutafatusha mu bindi ko biriho Imana ibahezagire ndubatse mfise umushinga ntahe twagendanye mfise abana bane nkaba nk'uko yavuze mu mabanga ndumuhirije mu kugurura ishyirahamwe kuva tugitanguye hanyuma kubera ari ishyirahamwe internationale turi mu bihugu bitandukanye ndi umwe mu barirongoye mu gihugu cya Amerika aho natsindaro nkaba mfise n'ayandi mabanga muri iryo murakoze ikomerageza ngaha ariko ntarasozera nanjye nagira sabe umushinga nawe twagendanye yitwa Gisela Habonimana tukaja tuzananye ari mu bashigikira cyane muri iki gikorwa abaramutse kugira ngo nshingira ko mpereza nanjye abo twagendanye kugira nabo bidonoze umugisha namwe gwaruka bapfasoni bashinga ntahe turabagumbiriye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina yanjye nitwa Eliane Nindora nkaba injemva muri Amerika Kentucky Louisville nkaba naje nifatikanyije n'aba mubona hano dusangiye ibikorwa byo muri Ibo nkaba ndi n'umuhanuzi w'irishirahamwe nkaba kandi nubatse ndi na nyina w'abana Imana iduhane umugisha twese amen. N'umushinga nawe wanje mufatanije muri bino bikorwa nahaguruke aramutse ikoraniro
hanyuma nishimye kubana namwe muri rino koraniro. Imana iduhane umugisha. hanyuma nkaba ntuye mu gihugu cya Australia, South Australia, mu mujyi wa Adelaide. hanyuma ndashima wese ucubahiro ciwe baje kwifatanya natwe, turabashimiye. ntacyo twashobora gukora nubwo mwumva ngo tuva hariya ariko mbere yo mutahari turabituza gusa turamukengurukiye mwebwe neza. hanyuma mu mabanga ajejwe ni umwe mu bavugizi mvugira igisata cya IBO isi yose. hanyuma nkaca nongera nkaba n'umurongozi mu gihugu cya Australia. murakoze. naje mva muri Australia mu ntara ya Adelaide South Australia. ntabwo bishima cyane ku ikaze y'ishima duhaye ukuntu ababeza ngiri turishimye kuba turi mu gihugu cyacu. ndubatse Yego nishimye kuba hano hantu kandi ndanezerewe kubona mwatwakiriye neza kandi nishimye kuba ndi mu gihugu cy'amavukiro. Imana ibamumugishe. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ku mazina y'abayita ndayishimiye abandi umwe mu barongoye IBO mu bariho mu gikorwa njejwe muri IBO. ndi umurongozi, ndi umuhanuzi, hanyuma nkaba naje mva muri Amerika, nkaba nubatse, mfise umushinga ntakumwe, nkagira n'abana batatu. nkaba nezerewe cyane kuba hano, nkashimira cyane namwe mwitavye igikorane, kuko iyo mutaba muri hano ntabwo tuba turi hano. ubwo rero Imana iduhane umugisha. murakoze. Ndiwe nkaba ndi president w'iteam ya IBO Youth ngaha mu Burundi. nkaba ndi mu wa mbere muri ko abashaka bari ngabe mwese abenshi maze kumva payeje. hari umaze gutanga umugambi muri payeje mwe hano. okay, uko nako ndabivuga, payeje umugambi w'igihugu ujejwe gufasha kugwaruka mu byerekeye ubutunzi, kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. none uwo mugambi waje uvahe? murabizi ko ngaha mu Burundi cyo kimwe no mu bindi bihugu bya Afurika ugwaruka n'ugwisha. ibiharuro bya rusansuma iherutse byerekana neza yuko abarundi ibice 30 baba ibice 50. urugwaruka rero mwumva rwinshi rufise ibibazo byinshi. ibibazo bimwe muri ibi ibibazo bijyanye no kuronka akazi. mu mwaka wa 2020 habaye iharura ryari rikizishijwe n'ubushikiranganje mu byo bugezweho harimo intwaro hagati mu gihugu, byerekanye yuko bagifise abajene bize barenga 200,000. abajene bize barenga 200,000. muri icyo gihe nyene ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwaraharuye abakozi bukoresha usanga bukoresha abakozi 120,000. byumvikana ko mu 2020 abizi batagira akazi basumba inshuro 3 abasanzwe bakora, donc une capacité de l'État. isigura ko nuko leta yo gufata abajene bose abakozi bose kabiruka kugira ngo ifate bashasha, twari kuma dufise abajene barenga 200,000 bize batagira akazi. kandi ndiko mvuga ibiharuro byo mu 2020. en ce temps hari abandi bakurahiza amashuri biyongera kuri abandi. hanyuma ibiharuro nyine mfise byerekana yuko ku bice 93% by'abarundi by'abashobora barundi amashuri bamara hafi imyaka 5 batararonka akazi ka mbere. kuva ku banyeshuri 100 by'amashuri indwi gusa baza kuronka akazi directement, abandi na 93 baraza kuma babandanye bategera ibyo kuronka akazi. hanyuma ibiharuro byerekana kandi ko mu 2050 abarundi bazoba bageze ku miliyoni 26. abajene bazoba ari benshi cyane. urumva rero gutwara igihugu
ukaba ufise intumbero yo kwiyumvira igihugu ntiwiyumvire kuri ino situation kiba ari ikibazo naha rero payeje yavuga kubera ko niyo gicoro mukuru w'igihugu rero leta y'uburundi amategeko y'urugo aho kubita ubuzi muri fonction publique reka bahe uburyo abajene ariko benshi bafise ubwenge bafise umwanya munini wo kuba kandi bafise esprit ouvert kugira ngo bashobore nyene gushira mu ngiro imigambi maze iyo migambi izotume secteur privé itunga cyane kuko ni secteur privé niyo itanga ubuzi niyo itunganya n'igihugu neza rero payeje yavuze rero kugira ikora iki kugira ngo ifashe urwaruka rufise impano rufise amaproje kubaha amafinansema kubaha inyigisho maze we nyine bashobore kwiteza imbere ndibuka ko nagiye kuri Université y'Uburundi ngiye gusigura ibintu bijanye na payeje umujene umwe arambwira ati mbega wowe iyo payeje utwara ni wayiteye ndamubwira nti asije nayiteye ati none kubera iki ibyabananiye ariko muri mutubaza ngo tushobore kudukore no kwavuga n'ikirundi ngo so akora ibyamunaniye ati ko wumva muri entrepreneuria ayo hari ubukiriro ayo mafaranga mu duhaye turiya je mu duhaye ni histoire hakumve muri ubwo buzi tubaje tubwoke kuko tubishoboye hanyuma nawe mugende gutunga muri iyo entrepreneuria yanyu mugabo urumva yuko uyu mushinga ariko akugira ntabiyaruro yari afise kuko urumva ko nubwo bukirukana abakozi ba leta bose abajene bize bakagira akazi bibaza gukurirwa mugabo nk'umuntu ashobora kuba mu kironi byagenze gute mu Burundi kugira ngo ndiko ndafata umwanya kugira isubira abajene batumva byagenze gute kugira ngo dushike kuri ino situation aho abize batagira akazi basumba inshuro zirenga 4 abasanzwe bakora muri leta byagenze gute gushika mu 1993 Uburundi bwari bufise kaminuza imwe hanyuma ku banyeshuri bose biyandikishije mu wa mbere ibice 10% nibyo byaronka amahirwe yo kuja muri école secondaire ibice 10% 90% baca bataha muri abo 90% 35% bararonka amahirwe yo kutubura mbwa abandi bose baca bataha hanyuma mu 1993 ko niko mondial haraba ico yise les objectifs du millénaire pour le développement baca bashinga yuko éducation ari droit pour tout le monde c'est un droit humain nta muntu n'umwe arikuriwe kubuza ubundi kwiga baca bagira rero niho hava ikintu kijanye na education pour tous muri ico gihe mu Burundi twabibonye gute hacaza amakoleje kumino hacaza n'ama-université privée ubu turiko turavuga mu Burundi bufise ama-université arenga 50 n'ama-université n'amashuri yisumbuye ariko mumenya ko kuri babandi 10% baronka amahirwe yo kuja kuri école secondaire uniquement 1% ya no 10% nibo baronka amahirwe yo kuja kuri kaminuza urumva kandi cyoroshye kurongera akazi 1% de 10% kandi barazi ko abarundi benshi bakaja kwishura benshi bari benshi biga benshi basanga bari muri agamuka urumva kuva ico gihe rero kugeza uno munsi abiga baba benshi mugabo Uburundi buca kwinjira mu ntambara muri ico duca kwinjira mu ntambara la croissance économique ikiraba stoppé net iwa muri abantu biga ntiwakurikiranwa n'umurindi abantu bakrera ama-entreprise kugira ngo bashobore guha akazi abandi ama-université yoyo yagumya forme arunda ku isoko kugeza aho tugera tuva muri ino situation y'uyu munsi hariho abantu benshi bashobora kuba bati payeje nta impact turabona ku bijanye no gukora akazi habwira ni ibibazo payeje turagerageza gutorera inyishu bihari kuva mu 90 mwe mushaka payeje gutorera inyishu mu myaka ikunda bizofata umwanya aho karagaciro rero payeje yagiye kugira ngo ishobore gufasha urwaruka bafise impano ko ruronswa ibitahe maze ushobore kwiteza imbere payeje rero ifise ibisata bitatu igisata ca mbere ni igisata kijanye na formation et renforcement des capacités ukabisha ubwenge no gukabura ubwenge mugabo iki gisata rero kirimo ibisata bibiri igisata ca mbere kiri muri ico navuze kijanye no kwigisha urwaruka ku bijanye n'ihinduka ry'imibereho ushaka kumaka burya ngaho mu Burundi je nabivuze hariho de façon générale muri Afrika hariho ikintu no kwita la culture
du sous-développement. Iyo kintu cyo sous-développement ukiye kuyiraba uza kuyisanga iri muri mutwe iwacu kandi iyo isigura ingene dukoresha amafaranga ingene tubona amafaranga. Urumva amafaranga uyabona nk'amafaranga ukoresha kwikenura ni witwara cyo kintu n'umuntu abona amafaranga n'umutahe. Amafaranga uyabona nk'umuntu ayakoresha kuko yikenure uraronka ibihumbi 10 bigacanga bigasohokera hariya. Uyabona nk'amafaranga ateza k'umutahe bya bihumbi 10 ubikoresha kugura amakara ukayagurisha kwa kanaka akunguka amafaranga 10 ainsi de suite. Kuja Abraham yabyaye Isaac akabyara ubundi y'amafaranga kizagakura kabamenyesha. Turaba rero ikintu cyo mu Burundi bimeze gute kugira ngo ushobore gutera imbere mu migambi y'iterambere utegerezwa kuba asivye mu gukora ukamenya importance ya épargne. Tugenda kuraba mu Burundi ingene bimeze. Uraza amaproject amwana abajene n'abarundi bakunda uraza gusanga harimo ikintu kiri question ikintu mubaza est-ce que ikintu nta impact gifise kuri development uko byose biraga mu mutwe. Abarundi bavuga ngo imbitsi cyane yabikiye mu keba. No kuvuga ko ndiko ndabereka ukuntu kiriciye tubuza gushobora gutera imbere ngo imbitsi cyane yabikiye mu keba. Uwabiriye siwe yabiriye. Amavuta y'umugabo na ya morali. Nukurya bike ukaryama kare. Hanyuma bakabandanya n'amaproject menshi ajyanye n'ibyo. Akwereka yuko bobo ari kunjere numvise besama aheruka gusohora indirimbo avuga ngo weekend igira ko amatubagado. Sizo ko muyibuke ndirimbo ise wose sama. Ati weekend igira ko amaze gushuha kugira ngo tuje gukiro. No kwinda icyuno munsi ibyaye yeje byeje bikabazwa abeje. Bishurobe na wakati no kujya imwe iyindi inziritse. Ati zana n'urumecha turarukunda kwera. Dai amafaranga gukora rero amafaranga gukora misi gusa. Kandi ngo ntabwo bazobaho imyaka cyane. Amafaranga gukora misi gusa kandi nta muntu azobaho imyaka cyane. Iyo wavukiye mu gihugu muri society ibintu bakubwira misi yose biratinda bikaba ibisobanuro binaciye ukabona ko ntabwo nta kibazo na kimwe. Et pourtant Microsoft iyo yumvira ngo ibyejo byobatwa benshi yari kubaka ndetse yubatse. Michelin iyo yumvira ngo umugabo w'ufarariye ngo nayo ibyejo yumvira nta kindi. Iyo yumvira ngo ntabwo zo bakijana yari gushobora gushika. Iyi rero iyi comportement nayo bita culture de sous-développement. Aho kuma wumva yuko ibintu byose bitunda autour de toi. Yuko utahari ibi byose tutamfu. Abashaka rero bategerezwa kwaza guhindura iki kintu. Icyakabiri kinera amandeka zo guhindura. Bose abarundi barakubwira bati imfizi ntama itendera nasi. Twese turabizi mutama yakoze ku mafaranga wamumenya ariko wumvise kuva ya kumusozi gataka gutera uriri atagivuga bazima. Washukumuti mutama mafaranga munsi ya yose. Aba bajene nabo nyine kubera ko imfizi ntama itendera nasi nabo nyine kugira bamizuko. Amfashe umwe muri abo bose mu miliyoni 10 nta n'umwe yashikana kugira ngo nabo baba bafite umugambi bashaka gukora nta n'umwe yashikana gikwiye kuko arabyize mu kibano bavyiga muhira yuko uyarose ubanza kwikura umwaka banza ko bashabaye nabo bashaka kwikura iki nico tugira abashaka kubateza kubanza guhindura. Hanyuma mu maprojet tumaze gufinansa ndamaze kubona yuko tumaze gufinansa amaprojet agera ku 2019. Kuri amaprojet 2019 hari amaprojet menshi nta 10% y'amaprojet atwarwa n'abadamu tumaze gufinansa. Ni ukuvuga nta 10% abadamu n'abagabigeni baguma bari inyuma ku bintu bijyanye n'ibintu tuteguza amaprojet. Kinone bivahe uko nababwiye yuko ibintu byose birafise origine muri societe haganye. Mukira abana n'aba bakiri bato ugiye gusaba amafaranga mama wawe akenshi mama wawe akubwira ati
genda usabe so ubaze so bizakugira impact ya application abakobwa baza guca bakura mu mutwe bazi yuko amafaranga n'umugabo bigendana ko umugore atigera agira amafaranga bagaca bakura bari muri iyo mentalite yuko umugabo ategerezwa kuba afite amafaranga rero bavyibuka mu ndirimbo z'ikirundi abadamu benshi abakobwa benshi baguma biyumvira na bibiri bagereranije n'ingene bazogira mariage nziza mu bikorwa runini bavuga ngo uwa mbere yaraje ngo bati uyo suyu uwa kabiri araza wafise urushatsi umengo ngo sinzi hama uwa gatatu bacaraza yambaye ibitire n'ibiki bacavuga ati uyu n'uyu ko yari afise n'urufunguzo rw'umuduga mu ntoki bisigura yuko iyi kintu rero iyi mentalite iza guca iguma iri mu ntuze mu mutwe w'abigeme bitume rero batiyegurira boku mu bintu bijyanye no kurondera imitahe kugira ngo bashobore kwiteza imbere rero murabyibuka urabona umuhungu amaze kugwiza imyaka 16 abandanije agera gusaba amafaranga se wiwe araberekeza bakamubwira ati ngawe nta maboko ufise ntugera kwiyondera mugabo iyi disikuru nta mubyeyi w'amafaranga y'igihe umukobwa w'imyaka 15 genda wonyine mwiyondera amafaranga tunderezo muzi aza kwima bege kanga ugana n'umwe abwira umwana we w'umukobwa ngo wewe utagira kwiyondera hanyuma urumva amafaranga ujya gukora les affaires ushobora prospera muri affaire udafise ikintu kijyanye n'ubusutwa reka ndabyitwa urabyumva icyo bita umukenyezi mu Burundi umukenyezi ni umuntu yitonda saa 11 aba yamaze gushika muhira mugabo saa 11 z'igitondo akaba yavuze kubura so niko muri ibyo muri ko tubyiga alors que aba affaire arasupoza yuko ugenda guhura na kanaka ugenda guhura hariya mu kuvuga business kugira ngo uti mugo gasanga kibice mu Burundi ibi bintu byegera cyane hanyuma izo tume yuko umukobwa abakobwa tuzora ati umukobwa afise ideni y'imiliyoni 100 yatoye muri Paris n'uwaye umugabo yamutwera waje kumurisha azi yuko ideni y'imiliyoni 100 bazora ibihana kabyo nta mugabo mutwera kwagira ngo wowe urumide uri ngaha muri Musare ni waba ushaka gutera imbere ni waba ushaka ko ejo uzogira ijambo reka kwiyumvira reka kubana wiyumvira ku mafaranga umugabo yangana gusa wowe nawe umuntu rondera amafaranga ko kwisinzima aho ibintu byahindutse ayo mafinance basée sur le genre yahindutse naho abagore babanje kuronka independance financière udafite independance financière birashobora biragorana ko ushobora kugira ijambo uvuga kuko abafaransa nibo bayivuga neza bavuga ngo qui paye commande qui finance commande ufise umutayi wa commande niba mvuga n'inzego rero cyangwa cyane ko ndavuga kigeje rero kwigisha abajere yuko iyo mentalite isanzwe iri mu mitwe yabo babanza kuyikura mu mutwe nagenda babwire ikintu kibi kuba hari abavuga ngo mbega ngo uri ngo kugurisha ngo hanyuma nk'umuntu wese agatwara iki nagenda babwire yuko ubu tubafata bati reka tugurishe Burundi bwose bati umwe wese agakuronka miliyari 5 tugurishe Burundi bwose bibaho miliyari 5 bakaziha umwe wese mu myaka itari abasanzwe batunze uno munsi ubu bamaze gutuka cyane abakene nabo za miliyari 5 babazi izo zaheze basigaye byari bitwara n'ishusho basigaye babaza ati mbega cyangwa none kubera iki bamwe baba batunze abandi nabo bagaca batera inyuma ni ya mentalite ariko ndababwira byari baba gutuma urutwara ibintu n'ibiki mutabihinduye bidahindutse naho ari ikibazo rero abajene rero batambuye bitwa ndavuga baca baja muri nzira ya kabiri aho tubaha rero des formations pratiques amaformation pratique n'amaformation ajyanye no gukora réellement aha murabona hari abantu bari kwandika ama-image baca bagenda mu kanya cyo kuyatreta mugabo ashaka gusanga ari umujene yize communication kuri université akazigenda bafata kamera akazigenda batreta image uyu mujene rero yashaka mu formation kugira amenye réellement akazi agire une compétence pratique hari aho ushobora gusanga bashaka gukora ibirato turabaha information mu bukozi bw'ibirato hari aho usanga bashaka gukora ku gushona
kunka gusudira gufata amafoto kurima ibi byose amaformation arahari kandi ntari gusa en présentiel urashobora kuja no kuri platform ya Paeje icyo twise Paeje Academy ugatora des modules ukiforma wenyine kandi na certificat ukazironka atakibazo dans muri bijanye ko bakora dans le monde actuel le e-learning turayikoresha no muri Paeje kugira ngo ushobore guha amahirwe abajene batashoboye kuronka ubundi bwo kuza kugira bagire inzira abajene rero bashoboye kumva l'importance ya formation baca baja muri departement ya kabiri. Departement ya kabiri ijanye no gutanga amafinansima. Amafinansima dutanga n'amafinansima ashobora kuva ku miliyoni 1 gushika ku miliyoni 100 z'amarundi kandi abajene baronka bakazosubiza atandukanye. N'ubwa mbere iki kintu kibaye ashaka ngire abajene bamfashe kumera amashi n'ishwa y'ukuru w'igihugu. N'ubwa mbere iki kintu kibayeho abantu benshi abakuru bose batwaye Burundi bari batubwira yuko urwaruka ariko Burundi bw'ejo. Yari cyo umukuru w'igihugu w'ubu le général Evariste Major Ndayishimiye abajene mu Burundi bw'ejo abo abajene mu Burundi bw'ubu nicyo gituma yashyizeho ibivuga Paeje ariko kwa yuko buri mugambi utanga amafinansima ava ku miliyoni 1 gushika ku miliyoni 100 aya mafaranga arasubizwa ku rwego atanga umutanzu nariko bakora bwa mbere mu bintu bibaye mu Burundi nkaba nashaka sabe kurwaruka mumfashe kugira ngo dushobore gukomera amashi nyiricyo mukuru w'igihugu cyacu cyo mu Burundi tunaje gushaka umugambi kandi akafata engagement akavuga ati jewe umujene wese azobafise umugambi w'iterambere ushobora kumuteza imbere ugateza imbere igihugu nzomuta abajene ya superi bantu b'Imana birashobora kuba bijugambere bitazogaruka mu Burundi bitari no mbona ko biprofita ubu bikihari parce qu'on le sait jamais c'est hanyuma abo rero abajene barose ayo mafinansima kuko nabivuze ashobora kuba amafinansima kugera ku miliyoni 100 duca tubakompanya tukabakadira tugakora ibishoboka byose kugira ngo bashobore gutera imbere. Igisata cya gatatu cya Paeje ni ku bajene baba bashaka gukora amastage professionnel. Abajene bari ngaha abaheje amashuri barabizi ko kenshi iyo hagize apera candidature ku bitakazi bakubwira ngo ifo ngo experience ya 3 ans cyangwa 4 none iyo experience uyironka gute utigeze gukora ari kuva ku ishuri bishobora kuba ari contradiction. Muri Paeje rero icyo dukora turatanga ku mwaka amastage ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 ku bajene baba bashaka kugenda gukora amastage ya 6 mois mu entreprise kugira baronke experience. Andabisubira kuba bari bahejeje amashuri bidutanga stage académique dutanga stage professionnel. Il faut kugenda ugakora exactement kugira ko umukozi kugira uronke experience hanyuma ejo bishitse bashobore kuguha akazi cyangwa bakoresha gutanga experience uvuga jewe ndafite experience nini. Hanyuma rero kuva Paeje tangura turamaze gufinansa amaprojet atari make uko nabivuze amaprojet agera ku bihumbi 4,119 tukaba tumaze gutanga amastage agera ku bihumbi 414 kwana babwiye gutanga amastage igihumbi ku mwaka. Hama tukaba tumaze guforma abajene batari bake baba ibihumbi 120. Murashobora kugera kuri Paeje mfise imyaka 17 kandi nkaba mva serukira urwaruka rwo muri Amerika. Many Burundian youth who are born overseas or brought overseas. Twebwe nk'abana b'abarundi bakuriye cyangwa bavukiye mu mahanga. They want to fit in with the American culture, so they start doing different things our Burundian parents did not teach us.
tutangura kubona ibintu cyane cyane bikorerwa hariya n'ugwaruka ariko ababyeyi bacu batwigishije. Some do drugs, some join gangs. Bamwe baragenda mu by'ibiyayuramutwe, but that only leads them to jail. Abandi nabo hari icyo bafata bakashira mu gasho, abandi bagapfa. And it hurts the parents the most because they sacrificed a lot to bring them overseas. Kandi birababaza cyane ababyeyi kuko baritanze bariheba kugira bashobore kubashikana muri ibyo bihugu by'amahanga. But thanks to the Igbo organization and the mothers, they changed many lives. Kuko ubwayibwo n'ababyeyi urukundo badukunda byaraduhinduye cyane. They taught us many good ways to live our lives. Baratwigisha cyane cyane uburyo bwo kubaho, bakatwibutsa iyo twaje tuva, kandi bakatubwira yuko turi kazoza ka kino gihugu. Nashaka gushimira cyane iri shyirahamwe kuko bariko baritanga bakora. My name is Jessica Mazambo. Nitwa Jessica Mazambo. I'm 15 years old. Nkaba mfise imyaka 15. And I'm proudly a Burundian. Nkaba nishimiye kuba n'Umurundikazi. I grew up in Australia. Nakuriye muri Australia. A country full of opportunity. Igihugu cyuzuye amahirwe menshi. But people don't see the challenges that I live with. People don't always see the challenges. Ariko abantu benshi ntibibaza ko harimo ibigorana. When they hear the word Australia, iyo bumvise Australia, they think perfect life, biyumvira ko hariho ubuzima butari buzira kanenge, good schools, amashuri meza, and success around every corner. No gutunganirwa mu bintu byose. But for us Burundian youth, ariko nkatwe nk'abarundi b'ugwaruka, it's not that simple. Suko byoba byoroshe. We're expected to speak a certain way, bashaka ko tuvuga nk'uko bavuga, to act a certain way, bagashaka ko dukora nk'uko bakora, to hide ourselves so we don't seem too African. Kandi kugira ngo bagashaka ko twinyegeza kandi natwe turi Abanyafurika. They place stereotypes, bama badushira mu kato on us, bakadushirako igitutu before we can show who we are. Imbere y'uko twerekana abo turibo. But let me be real. Ariko reka mvuga uko byo bintu byifashe. Australia has good education, Australia yafise indero nziza, safer communities, kandi hariho umutekano, and the chance to dream bigger than our parents could. kandi hariho n'amahirwe yo kurota byinshi usumba ibihari. But there's also racism, ariko kandi hariho n'ivangura, being treated like we're less, ugafatwa nk'ukumengo ntacuri, and feeling lost between two cultures. kandi ugaca wumva umengo utakariye hagati y'imico ibiri cyangwa itatu. And that's where Igbo comes in. Naho rero ishirahamwe rya Igbo rica ribaho. Igbo was made for us. Igbo yabayeho ku bwacu, For Burundian youth. kubwo ugwaruka kw'Abarundi. It was born out of love and leadership. Igbo yavuye mu rukundo n'uburongozi bwiza. Because of Igbo, we are learning to be proud of our heritage. Ku bwa Igbo twiga kumva dushikane kandi twishimye kuba turi Abarundi. We were not born to be average. Ntitwaremewe kugira ngo tube abantu baciriritse. Don't let an environment, a setting, a place, kugira ngo tugire ikibano gitandukanye, limit your fire, limit your spark.
kugira ngo ahubwo dushobore twakaka. Let's use what we've been given. Dukoreshe ivyo twahawe. Stop hiding and start building. Stop hiding and start building. Duhagarika ahubwo kwinyegeza dutangure kubaka. Thank you. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane, tubakomera abashikana. Abarundi bari hirya no hino burya turabwiye muri leta bakwiye kutubwira yindi ministeri ya kangahe iraba n'ibidahari deja hari ikindi ministeri y'abandi barundi. Burundi bwaragutse mu bisimbibe bwahagusa mu Burundi uko abarundi bari muri Australia muri Burundi muri inzego zitandukanye mu inzego z'igihugu. Ba nyakubahwa namwe bavyeyi nka mwiyumviriye igikorwa ca IBO, namwe bwe mwese ugwaruka muri hano tugira amahoro y'Imana. Mbere na mbere nagira mbaze ndabasabe dukomere amashi aba bavyeyi bo biyumviriye kuzana izi nyigisho hano mu Burundi iwacu. Iteka ridasanzwe kuko nkuko babivuze n'amahirwe ashobora kuza no mu buzima. Izi nyigisho zirashobora kuba zije arizo za mbere wumvise cyangwa se zikabe nazo za nyuma. Rero niyo mpamvu dukwiriye gushimira Imana tukanabashimira bo mubemeye ko ibakoresha kugira baze barangure ibikorwa. Nkuko imbono bijyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari uguha akaryo keza cyangwa se guha amahirwe ugwaruka mu yabo bijyanye n'ingene bo kwiteza imbere ndetse n'ibyo bategerezwa gukora cyangwa se gukora kugira bubake kazoza kabo keza, kuko abanye bahari bazohava bahavuye hazoza twebwe. Tumvikana yuko twebwe dutegerezwa kuba kazoza keza kandi tukaba ugwaruka rushingiye ku mico n'akaranga by'u Burundi. Twihweje cyangwa se abavyeyi bonyene ubwabo bihweje ukuntu ugwaruka rw'u Burundi nkuko bagenzi bavuye ngaha babivuze hari iwabo barihweje byinshi, barihweza ukuntu ugwaruka rutakarira mu ngeso mbi, haba mu gukoresha ibiyaruramutwe, haba n'izindi ngeso zose zitandukanye zishobora gutuma ugwaruka rwabo rutagaragara nk'abantu bafise imico y'abarundi. Rero barabyihweza barabona yuko mu gihe batoba bagihari abo bana babo bo kwibagira iyo baje bava origine yabo mu bisanzwe, ariko Imana yo yenyene yaremeye yuko ibakoresha ibazanamo icyumviro cy'uko bakwiye kugarukana cyangwa se gusubiza itoto imico n'akaranga by'u Burundi mu kwigisha ugwaruka rwabo kumenya Uburundi. Mwumvise yuko hariho bamwe bazi ikirundi bagerageza, ibyo ni byo gushima kuko hariho abari hariya bafise abavyeyi b'abarundi mu bw'ivyo atavyo bazi. Rero urumva yuko ari ikintu hanini cyo gushimira Imana kubw'iyo mpamvu cyangwa se kubw'icyo gikorwa yakoze. Tugerageje kuraba iwacu mu Burundi natwe ugwaruka turafise byinshi bitugora cyangwa se byinshi tugendamwo bitajanye, hariho no gukoresha ibiyaruramutwe n'izindi ngeso zitandukanye. Ari nayo mpamvu natwe dukwiye kuba akarorero k'aba bariko baraza, nimba hariya bariko barabona bijya byo gukoresha ibiyaruramutwe birengeje cyangwa se batazi uko Uburundi cyangwa se twebwe ugwaruka rw'abandi twitwara, turakwiye kuba akarorero keza tukareka natwe kwishinga cyangwa se kuba abantu bariko baratwarwa n'ingeso mbi, ahubwo tukaba abantu bakwiye kubaka kazoza keza kejo. Rero mpamagara buri wese kuza dushire hamwe tubake kazoza kacu keza y'ineza yacu ndetse n'igihugu cacu. Murakoze. Shalom. Ndabashimiye cyane kubona muri kano kanya, kandi nashaka gushimira abanyakubahwa
muri ngaha ababyeyi n'aho rwaruka kandi ndashimiye n'Imana na cane cane yaduhaye ubushobozi bwo kuba turi ngaha. Hariho abantu bari bashaka kuba bari ngaha ariko bitakunze, rero dukomere amashyi Imana. Jewe ahanini ikintu nashaka kuvuga ku kintu cerekeye twebwe urwaruka n'ababyeyi n'abo banyakubahwa badufasha kugira ngo indoto zacu dufise zigire aho zishika. Experience iwanje nashaka gutanguriraho ntanguriye ku babyeyi. Jewe mu buzima bwa misi yose ndakunda gufata amafoto, rero kugenda kubibwira umuvyeyi canke uwundi muntu atigeze aronka ayo maskills canke izo nyigisho zo kubona yuko uwo mwuga ushobora guteza imbere umuntu ntivyoroshe. Rero nari nshaka gusaba mwebwe bavyeyi barenze muze muradushigikira. Monsieur le professeur yavuze ati ikintu ca makeup, hari abantu ugiye ngo jengira makeup aca kubona nk'umuntu bizoguma aho nyene nta muzokwige gushika, ariko ndababwije ukuri niba wo mu Bushinwa hari ahantu batari bari, twe turafise icizere yuko dushobora kuhashika tukahashikanwa n'ibidukora. Rero turabasabye ngo mudushigikire namwe bajeune. Twebwe ikintu monsieur le professeur ndabashimiye cyane rwose, hari ibintu byinshi mwavuze byankozeko, ikintu cyo guhindura mentalite. Twebwe abajeune hari igihe tubona yuko umengo umuntu adusumva ikintu aje kutubwira ati wokora uku canke wogira iki, ukamengo arambaje ku mutima canke aransumvye nivyo nari kumusumba canke tungane. Ariko ifu yuko tugira mentalite ari kuvuga yuko umuntu aje kukubwira ati kije ndafise ubundi bumenyi, reka ndakikubwira nawe kugira ngo ugire aho ushitse. Tuhu uwo mwanya kugira ngo tuvyakire mu mutima no mu mitwe iwacu yuko turonke ayo maskills hama natwe dushobore gutera imbere. Siniko ndavuga yuko umuntu aba azi vyinshi, oya, ni kugira ngo habe iyo espace, ya mentalite dutegerezwa guhindura, habe iyo espace yo kubona yuko twebwe turacakeneye ubumenyi, turacakeneye education, turacakeneye ibintu vyinshi kugira ngo indoto zacu zigire aho zishitse. Ndabashimiye cyane rwose abantu bariko baragerageza kuzana inyigisho mu Burundi. Ibo ukuri irahambaye kandi cyane rwose, hari ibintu byinshi bagiye baravuga, hari ibintu byinshi bagiye barashikako kandi ukuri byadukoze ku mutima. Yaba hariho ama-ibo ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu, uno munsi je nimba naronse buno bumenyi, hari ubwo nza kugenda kubusangiza, hari ubwo nza kugenda kubwira ati jewe n'izi n'ibi, kandi nibaza yuko nawe hari ico vyogufasha, hari ikintu kiza guhinduka uno munsi. Rero ibisabo ndabasavye, nibaza yuko aya makonferensi yoza araba, kandi mu kuba ntihagire ikintu cotuma haba ingorane kugira ngo izo nyigisho ntizishike. Ibintu bikoroha kuko ababonyene bavyisabiye bashaka kuza kugira ngo bagire iyo volontaria. Yumvira umuntu arataha ivyo ariko arakora kugira ngo aze kugufasha wewe. Rero turabasavye banyakubahwa muze muraduha uburenganzira bwo kuronka izo nyigisho, yaba zivuye ku bandi bantu canke zivuye ku bantu bo hanze canke zivuye ngaha no mu Burundi, kuko twebwe nk'abajeune turacakeneye iyo education. Ego kugira sindabarangire nivyo jewe nari mfise ku mutima, kandi nizeye neza yuko ico navuze abo vyerekeye bashobora kuba bavyumvise, kandi nizera yuko hari ikintu kigiye guhinduka. Murakoze cane. Mfise amajambo abiri gusa nza kuvugira ko ijambo rimwe ndagerekeza kugwaruka, ijambo rindi ndagerekeza ku bavyeyi n'abaturongoye bari hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Utazi iyo yavuye nkamenya niyo yateraje, nibaza umugani turawuzi. Uriya mudirector wacu yavuze yuko amaze imyaka 20 muri Australia, yamaze 30 muri Tanzania, cyumvikana yuko kumenya ntiyabaye mu Burundi. None ari nta gukora iki? Sinzi, no kubera yoba yarabwiwe yuko umuzinama muko yiwe ari Burundi. Tanzania aho yagiye imyaka y'ubujene bwo kukupanyo, siyo ari kugishiriza ikoraniro yarizanye Burundi ku munsi ku mavuko
kuri rutu. Rero natwe nanje nabaye imyaka myinshi mu Burundi, navuye niga TTM, ubuzima bwo muri Egerena ndabuzi. Twarari ibiharage bibunzwe birimo n'udukoko turi hano, twarari ubugari bwirabura, hari ngo baza kwambara amafime kugira ngo bashobore kuburya. Narabaye mu buhungi aho twari twibereye nk'inkende, noneho nk'umbatsi muri Amerika ndahamaze imyaka 19. Kandi murumva yuko imyaka nka myinshi igihugu cy'ubwenge nayimaye muri Amerika, noneho tubaza uti aho waje gukora iki? Kuko turaha ni wacu Motherland, heritage yacinga umuvyeyi wanje ari hariya mu Kinyinya i Mayanza ku Gatumba hafi y'umupaka wa Tanzania. Yantera isoni kujayo, sintinya kwicara kuri twa dutebe nasize bicara ko gukora icyo tukihari. I belong here. Aha ni iwacu. Ipo yakoranije abavyeyi bari mu mihingo myinshi y'isi, icicaro nyamukuru kiri muri Australia aho uwo muvyeyi yicaye, icicaro cyuhirije kiri muri Amerika, ku isi mu Barundi benshi, turafise abari muri Canada, turafise abavuye muri Hollande, atubari muri Europe, turafise muri France, za Belgique, za Norvege. Turiko turagura imbibe ahantu hose hari akabuto k'umwana w'Umurundi, kuko dutegereza kubereka yuko hariya si iwacu, turi gukorera imirimo, turi kwiga guca ubwenge tuzobuzane gufasha igihugu cyacu. Dutegereza kuba muri wa mugambi w'imbonakazoza 2040 na 2060, mugatumye mu ngendo turimo, yaba mwebwe abajene muri gaha ntibuzobubamo, natwe turi hanze abo tuvyaye ntibazoba mu mugambi. None tuzoba tugira Abarundi cyangwa tuzoba turi abaje guciye mu Burundi, kuko si wacu. Ipo yavutse kubera tumaze kwibagurwa hariya, bariya abana babiri babivuze, barahuye n'ibibacanganya byinshi, barahuye n'ibibasamaza byinshi, natwe abavyeyi turataka ubwacu, icyuko tuvako tuba batagatifu. Hariho abana bononekaye kubw'abavyeyi, hariho n'abana bononekaye kubwabo kubera amahitamo y'umuntu. Hari ibisayangana byinshi kuko mubibona na hano, ibisayangana byose biza bisa naho ugeze uko hameze uko hasa. Dufise abana benshi bagenda imbere vy'abwenge uko babivutse, dufise abana benshi, hari amaopportunité y'amashure menshi cyane, mugabo batayakurikiranye kuko basamaye kuko babivuze. Abavyeyi twagerageje kwegeranya nk'inkoko kazi yegeranya imiswi yayo, tubabwire tihindukira. Leo message yanje ivuga ati reorientation, indimi zaratugoye muratubabarira, ariko turagerageza kwibaza iyo ntego iduha ko tugerageza. Umwimbara we agakora akazi yifuza. Rero bavyeyi twarose n'amahirwe, harabasiguye neza cyane ko hariho microfinance menshi cyane ashobora guteza imbere u Rwanda. Muti none ni kubera mwaci mu Burundi. Jewe n'umuryango wanje twakunze kuza kupizika mu Burundi, niburi twaza mu mwaka, kandi twagerageje kuza kuzana abana tubereke ahari Burundi, hano twavuye amatona y'ibyo byose. Ariko ikintu bumva mu bajene hano ni imyidogo n'imyidodogo. Oya ngaha muri nta kigenda, bagahora n'abakoze kuzine babo, none mwebwe ngaha bigenda ngo reka mwebwe mwarahiriwe, mwaza dusubira inyuma ko umwana nimworoka kumugarukana hano. Mwibaza ko ariko bwaraba yego shadowe, mwibaza umwana yavuye akamubwira ati ntabwo zitungira uheza amashuri ukaguma wicaye, batangira ituye mu kutaronka, canke bagusaba umubiri, canke bigenda gute. Umwana avuga ngo usubire Burundi atende, umwana bamubwira ngo genda wiyinvestise
hariya mu Burundi akabyemera. Duhinduke hano mu mutwe no mu maboko no mu mutima, hanyuma tubazanire ba bandi bazobigisha bwa buryo bundi mushobora gukoramo kugira mwiteze imbere nk'abajene. Umuntu amaze kugira je mu kazi ka misi yose ni muganga, muca muva ko psychology ndayumva neza rwose, ingwara zihungabanya mu mutwe ndazibona cyane. Nta mwana avuka anywa droge, ntawe uhari. Nta mwana avuka anywa inzoga, nta mwana avuka ari ku kiji wajyanye ku marigara. Biterwamo nuko abagenzi agendana nabo, abanza kugira bya byiyumviro byinshi, amadepresiyo, ibiki byose, agatangura kurondera solution muri bamwe bahuje ibibazo. Hari umugani wo kuva kera sinzi ko bikurikizwa ngo hasabana bangana, abangana nawe urwaruka ukagendana n'uwuba kwirigara, uzoguma wo kwirigara, uzoba ufise ivyiyumviro vyo kwirigara, uzohava wiga kwiba. Bamwe bagenda batwara ku telefone, batwara uduki, bakora mu dusakoshi tw'abadame, washize akabegi kawe ugasanga umukazi wagahimbuye, gusiganya umugozi ku rutugu, isakoshi yagiye. Nivyo uzokwiga hariya, nta n'iterambere uzogeraho. Amwe yaciza ku bavyeyi, none kubonye umwana wawe atahanye iPhone 15 ishobora kugira ngo bigura nk'inusu cyangwa cya gatatu cy'umushahara ugenda, nakora akazi ntiwayimuguriye, ubaza iki? Urabona ati uwo mwana warateye imbere, Imana ishimwe ko warose iPhone, nta kabazo ubwira. Nabo bajene ugasanga mpuze yambaye jinzi, usize amajinzi bagaze ku mahera ngaha, sinzi ko ariyo namutse igezweho sindabizi, ibyo nagenda ahantu zari za manyumu. Ukabona umusore yambaye jinzi agacaza wa mushinga nkayavuze kariti wa mbere arajimera ngo wa kabiri, ukabona yambaye costume nziza kabisa bigoro n'ibihumbi amajana, ugashuba ati n'uyu ntiwabajije ukora akazi nyabaki. Ayo mafaranga y'ukuri ibyo bintu wambaye ibikombe kuruta umuliyoni yavuye mu biki? Ugacona ati n'uyu ngira ngo nizo yatiye, uzi ko ari izo yaguze mu mahera kumwe cyangwa yatiye kugira gusa aronke iyo atansiyo yawe. Rero twe dufise ikintu nita amahitamo. Hariho ibintu bibiri biba mu buzima bw'umuntu, kimwe n'ico wihitiramo wowe ubwawe, ikindi nacyo nico udashobora guhindura. Ntushobora guhinduka kuvuka, kurindwa kuvuka, kuko wabonye uvuka niba nabibonye wakuze ubona uriho, aho nta hindi mpinduka ushiraho. Ukwera kwitaba Imana, aho nta mpinduka ushiraho. Gufungura ntaco yisufise ntaco wafise, ni ngombwa gufungura kandi mu mazi kugira ubeho. Mugabo abagenzi n'amahitamo yawe, akazi ukora canke ivyo ukurikirana mu buzima bwawe n'amahitamo yawe, amashure wiga canke uzokwiga n'amahitamo yawe, kubaka wo muzubakana. Sino twari abavyeyi bakibahuza abana ngo wamaze abo wagize mukabatereka ngo twebwe abavyeyi twaravyumvikanye, nimba bikihari niko n'ukurenganya abana. N'amahitamo yawe, cagura inzira ushaka gufata ivuye ngaha kuri Orient. Nimba wagenda ugoroye ubu mugabo ugasanga ibarabara barishika ahantu muri kirya giti bitarengana, ivuye ngaha kugira guhindukize ubwira ico twita U-turn, ufate orientation y'urundi ruhande, hari ibarabara zo gushikana aho wifuza. Gerageza muje muri aya manama karisha bwenge bavuze, y'amaseminari, y'ama-internship, hamuja kwiga ibintu professionnel tujeje gukora niba gusaba experience
experience uzovuga ati naritanze narakoze ibi n'ibi nubwo ntabihemberwa ndafise experience y'akazi. Janet inyigisho gihe twaturira twasavye yuko abantu muzobakura mu ntara zitandukanye z'igihugu. Turafise site ibo irahari hariho abarongoye ugwaruka bake bababeretse ngaha. Turafise site ushaka kumenya byinshi bijanye na ibo urashaka kubona kuri site. Dufise ama-email, dufise amatelefone nimero ushaka kuduhamagarako. Twebwe dushaka ko ugwaruka rw'Uburundi mutsimbatara mubwire ubuzima mwebwe mwirondereye yego nta kazi kari muri leta nta karibu ko bakwira mwese ko babisiguriye amashuri yaragwiriye mugabo ubuzima bwagwiriye cyane. Create your self employment babivuze rone cyo ushobora gukora kibateze imbere. Nitwaza n'abana bacu barafise ibyo bize bashobora kubafasha mu bumenyi bwabo bwo hanze. Teknoloji hari irakuza gusumbiya hano kandi abana bashaka ku university bariko bariga kwera abo byakunye bariko bariga bashaka kuza kubisangikanya nanyu hano. Mugabo nibaza bo babwira gusa nta kazi kariho nta mahera ariho yaciye n'agaciro nta gitoro kiriho indya zirakenye ibintu byarazimvye impuzu n'ikibazo uzanye igitege barabifata ubwize gute byose bakubwira singa hariya gukora iki. Uraza kuri airport bakakugaragura agasandaza byose. Umwana w'Iburaya abonye bijya bakubwira ati kujya no guhonyanga agateka kakirema muntu ico gihugu njaye gukora iki. Rero banyako baburi ngaha mudushigiriye ubutegetsi yaba ko batunga mudushigiriye abaturongoye. Turifuza kuzana urwaruka rube muri iyo mbone yakazoza. Iyo myaka 2 duhanze amaso tuzobe nk'Ubushinwa tuzobe nk'Uburayi tuzobe nk'Amerika. Ariko turifuza yuko hari utuntu duto tuhinduka mu nzira turiko turaza turamaramara utuntu two musore twaradusanzariza nja kuri aeroport. Kugura isakoshi y'umuntu avuye hanze harimo abigeme utwo bitwaza murabizi abakinza baravyumva akagatwaraho kakorokeye hasi kubera babisanzaza n'ibitege ikimatsi biratuvuna kandi bidutera isoni nk'abavyeyi. Bimaze kubishikira kabiri iyo nza kafise umutima wa patriotisme y'Uburundi navuze nti sizohagaruka. Ariko kubera tuhakunda duhindura urwaruka duhindura n'ibikorwa bibera mu mabiro amwamwe muduhamagare tuze turavolontariya kuko yabivuze tubereke ingene ibintu vyubahirizwa n'agateka ka muntu n'ivyo bigiriyemo. Imana ibahezagire murakoze cane turaza gusubira.